mwese abarundi bose, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko uko nabasize ariko ndabasanze. Nkuko mwari mubizi, nari nagiye guserukira igihugu cacu c'u Burundi muri competition ya Miss Teen Universe yabereye muri South Africa. Rero nkaba ngarutse ubuunya nk'umurundikazi yashigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cacu c'u Burundi muri competition ya Miss Teen Universe. Competition yagenze neza cane nkuko benshi muri mwe ngira mu vyibaza. Kuba ntatahanye couronne ntibisigura ko ntatsinze. Jewe muri jewe ndazi ko couronne ndayifise. Couronne ivuga ati ndi umurundikazi narahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cacu c'u Burundi. Rero nkaba ndabazaniye development ngaha anya mu gihugu cacu cashoboye kumenyekana mu makungu kubera nari nagiye muri competition ihuza ibihugu biri mw'isi yose, byari ibihugu 38. Rero nkuko mwari mubizi ibihugu bifise imico itandukanye, mugabo je nashoboye guhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, ndashira hejuru idarapo ryacu ry'igihugu c'u Burundi rifise n'amabara meza cane, abantu bose barashobora kukimenya. Rero mwitege ibintu vyitwa le tourisme, mwitege abantu aba visiteurs benshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umugambi wanje kwanza ari la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Uvuga ko wari umugambi mwiza cane kandi warabaye apprécié kubera imigambi yose ni myiza, imigambi yose iteza igihugu imbere, imigambi iteza isi imbere, yamara imigambi myiza cane. Uvuga ko umugambi wanje warakiriwe kandi urashobora kuba uraja mu yindi migambi barawakira. Hama na jewe nk'uko ari umugambi wanje ndiyemeza kuwukurikiza. Kubona competition iheze ntibisigaye ko n'umugambi uheze, oya, bisigura ahubwo yuko umugambi utanguye bushasha kandi. Miss Teen Universe yarabaye urayitabira, nayahe yandi mahiganwa two kwitegamwo ugiye kwitabira atari Miss Teen Universe? Ayandi mahiganwa muzoyabona niho ngishika kwanza, tubanze twakirane twese abarundi, garutse nk'umurundi kazi twakirane, yindi migambi muzoyibona vuba. Urundi rwaruka ruri ngaha mu gihugu rwasigaye hano, mbega koko niki rubwira nakaga kemanyi uruzanire? Nubanza gushimira nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuba yaratuye yuko ari umugenzi w'abajeune, kuko byaratumye muri jewe muri twebwe abajeune bamwe tuba développer ducréer un esprit de créativité. Byaratumye ba développer mu mutwe ndavuga ati umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aradushigikiye, kubera iki natwebwe tutokora ikintu gituma kimunezereza, gituma abona yuko ivyo yatubwiye ko ari umugenzi w'abajeune natwebwe tubikurikiza mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu bikabijana dans le développement durable. Navuga ko kugwaruka ngo mugamburukira nkuko jewe nashoboye gushika hanshitse, kubera ko narabonye yuko nshigikiwe, kandi nabonye ko nshobora gukoresha iyo moyen mfise, nabonye ko nshobora gukoresha ibintu byose mfise shizemwo gushigikirwa na cyane n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nashoboye gushika hangeze cise rwo gushigikira igihugu canje c'u Burundi mu ma competition ahuza ibindi bihugu. Navuga ko kugwaruka gohaguruka kamugamburukira nayo nyene rugakora rukaja dans le développement, tugakora twese tugakorera hamwe kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Hanyuma mwara presence umugambi wanyu, mbega umugambi wanyu ni gute muba mugiye kuwukurikiza ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Jewe ko ngiye kuwukorera ngaha mu Burundi nkuko naye natanguye kandi kuwukora, ngiye kubandanya dans la sensibilisation, dans les actes de charité, dans les visites na cyane pour les femmes et les filles. Nkaba nsanzwe ndi la marraine wa le bon samaritain, nkaba ngiye nayo nyine kuyidevelopa, kuyishikana kuyindi ntambwe niniya cyane ku buryo nshobora guha plateforme n'aba jeune filles, jeune femmes bose bakaza bisanzuye bakumva yuko bari accepté dans la société.